Пострел! Turabahaye ikaze umwanya wacu kandi mudukurikirana namwe impande zine z'isi ikaze muri ano makuru aho tubabwira amakuru ariko avuga hirya no hino ku isi. Amakuru yacu uno munsi turabwira aho mu Burusiya na Ukraine ndetse turabwira n'ayavugwa muri Amerika, turabwira n'ayavugwa ku mugabane wa Afurika na cane cane muri Libya aho imigwano yasubiye kwaduka mu gihugu ca Libya kubafa ubutegetsi, ndetse turabwira nayo muri Kameruni. Kaze ni muri ano makuru. Turabahaye ikaze kandi rero tubabwira iby'intambara y'Uburusiya na Ukraine. Intambara y'Uburusiya na Ukraine imaze iminsi 84 itanguye, ni hafi ya mezi atatagira kwire intambara itanguye muco Uburusiya bwise special operation bwatanguye ku gihugu ca Ukraine. Intambara rero uko bifashe ubu muri kano kanya nuko Uburusiya bumaze gufata intara ya Mariupol nkuko twabivuze. Intara rero Uburusiya bukaba butanguye kugerageza kwegeranya ibikoresho byabo, yaba ivyononekaye ndetse n'ibindi byose baratse abasirikare ba Ukraine. Ubu nivyo batanguye kwegeranya. Ku munsi w'ejo bari bakoze igikorwa cyo gufata imbohe z'abasirikare, ndetse bamwe bivuga ko abishikanye abashika 250 bakaba barishikanye ari bazima bakomeye. Aba rero bakaba baciye bafatwa bajanwa mu Burusiya, aho bivugwa ko igihugu cy'Uburusiya cyamenyesheje ko bamwe kizobaciroba imanza ndetse ngo bahanwe bivanywe n'ivyo bazoba bagirijwe, ngo ariko bakaba nkuko Uburusiya bamenyesha bakavuga ko ibihano bazohabwa no imanza bazocirwa ngo bizokwisunga amategeko mpuzamakungu agenga iby'intambara. Ariko rero igihugu ca Ukraine ngo gifise amakenga kuko Uburusiya butamenyesha ko bano basirikare babwo bafashwe, aho Ukraine yoyo imenyesha ko bano basirikare babo ari intwari. Ngo rero bafise amakenga kuko Uburusiya butamenyesha ko buzobahana bisunze amategeko y'imbohe z'urugamba zo ku rugamba mu ntambara. Uburusiya rero ico bukaba butarakimenyesha, ariko Uburusiya bukaba bwamenyesheje ko buzobacira imanza bisunze amategeko mpuzamakungu, ariko ntibamenyesheje ko bazokwisunga amategeko agenga imfungwa imbohe zo mu ntambara. Tukivuga nyene rero hari n'abandi rero bakuwe muri bino binogo bakomeretse, ndetse bamwe biboneka ko bakomeretse cyane gose. Aba nabo rero Uburusiya nabo nyene buriko batwara kubavurira hirya no hino mu bitaro vyegereye muri kano gace, aho Uburusiya nabo nyene bivuga ko nibakira bazogirwa co kimwe n'abandi bose abishikanye ari bazima. Ariko rero nubwo biri uko ngo hoba hari ikiriyo abandi bakiri muri kino kinogo ca Azovstal nuclear power plant ca Azov nyene bari basanzwe barimwo. Ngo rero Uburusiya buracagerageza gukurayo abo bose baba bakiri munsi y'ibomoka. Twibuze ko Uburusiya bwahatiye amabombe menshi cyane gose, harabomoka cyane gose. Rero ishobora bishika ko hoba hari n'abaheze munsi y'ibomoka bakiri muri kino kinogo. Tukivuga nyene ibijanye n'amakuru yo gufatwa ku basirikare ba Ukraine bafatiwe muri Azovstal nuclear power plant, Perezida Zelensky wa Ukraine yamenyesheje ko ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo bano basirikare bajanwa mu Rusiya, ngo ahubwo ngo baguranwe n'izindi mbohe z'abasirikare b'Urusiya nabo Ukraine ifise. Ngo rero ngo abari mu biganiro bariko banegosiya n'igihugu cy'Uburusiya kugira ngo barabe ko Urusiya bwubaha bano basirikare igihugu ca Ukraine cita ko ari intwari zidasanzwe, kuko ngo bamaze igihe kinini bihagaze ko bagwanira igihugu cabo. Ngo rero Ukraine ifise imigambi yuko bokweshanja bano bafungwa n'abandi Uburusiya n'abandi b'Uburusiya nabo Ukraine isanzwe ifise. Uburusiya rero burabandanya n'ibitero vyabwo mu gace ka Donbas region, aho Uburusiya intumbero yabwo ari gufata agace kose ka Donbas region, mu gihe abasirikare ba Ukraine nabo begereje imipaka ya Donbas region bashaka kugarura, ndetse aho abasirikare ba Ukraine bashaka no gutera mu ntara ya Mariupol ngo barabe ko bokongera kwigaruza. Ariko rero intara ya Mariupol ikaba igoswe n'abasirikare benshi b'Uburusiya kuva aho bayifatiye. Ubu rero baragenzura ndetse batanguye gukura ibirango vyose biranga igihugu ca Ukraine muri no ntara. Tukibandanya n'amakuru yaravuga mu Rusiya, Perezida Vladimir Putin aheje kumenyesha mu nama yariko aragirana n'abatwara intara ndetse n'abandi bayigwa n'umudi by'umutekano mu gihugu cy'Uburusiya. Yariko aramenyesha ababwira aho ubutunzi bw'Uburusiya buhagaze, ndetse nuko byifashe inyuma y'ibihano byafatiwe Uburusiya byinshi cyane. Aho ico yamenyesheje muri umwanya yariko aramenyesha ko Uburusiya ataco buzoba, na cyane cyane ngo ko ibihano ibihugu by'Uburayi biteganya byo
guheba kugura gaze n'ibitoro mu Burusiya ngo bidashoboka yababwiye ko ibi batapfa bishoboye atakuntu kumwe ngo Burayi bushobora kubaho butaguze gaze mu Burusiya ndetse ngo butaguze n'ibitoro mu Burusiya aho yavuze ngo ibihano rero ngo hanini ngo bizogoroka kubiro ndetse koramenyesha avuga ko ibiciro by'ibintu byose muri bino bihugu by'Uburayi byaduze cyane gose ubu rero batangiye guca kumwiko mu Amerika ko ari yabahenze ngo kandi n'ibyo ngo Amerika yarabahenze ubwo Amerika yoyo iri kure cyane uganije ngo na geography aho Uburayi buherereye ngo ko Uburayi rero budashobora kubaho butaguze bino bitoro ngo nubwo bishobora ngo si muri imyaka ya vuba ngo ntibashobora muri imyaka ya vuba kubaho bataguze ibitoro na gaze ngo mu Burusiya ngo rero Uburusiya ngo ntaco buzoba ndetse yavuze ko amasosiyete amwe yatubahirije amasezerano bagiranye n'Uburusiya ko bagiye kuyima ibitoro burundu ndetse ngo ayandi nayo yubahirije amasezerano aho yavuze ko ubu ariko atwara ibitoro byinshi cyane ndetse kurusha ibyo yahora atwara hakiri kare kubera ubwoba ko ibihugu bimwe bimwe ngira ngo bishobora guhagarika aya masosiyete kugura ibitoro mu Burusiya rero bakaba bashaka kubika byinshi bishoboka yavuze rero ngo hari demande nini cyane gose y'ibitoro biva mu Burusiya bigenda muri bino bihugu by'Uburayi naho ibihugu by'Uburayi bivuga ko bishobora guhagarika kugura bino bitoro. Tuve mu Burusiya rero tugende muri Amerika ngo twababwiye muri Amerika Perezida Joe Biden yishikiye ku munsi w'ejo yarishikiye Buffalo New York ahabereye igitero twavuga ko cari igitero c'iterabwoba cagizwe n'umusore w'umunyamerika akakigaba kuri supermarché ahasanzwe basumira abirabure benshi cyane aho yishe abirabure 11. Perezida Biden rero ari hano muri kano gace yamenyesheje ko ibitero nk'ibi bidakwiye kuba muri Amerika havuga ko ari ibitero by'iterabwoba ryo hagati mu gihugu ndetse aho yavyamirije cyane avuga ko abafise imitima nk'iyo bakwiye kubihagarika bakabona ko umunyamerika wese ari umunyamerika nk'uwundi ndetse ngo bose mu butandukane bwabo bakumvikana aho yavuze ko bagiye kugerageza uburyo bwose kugira ngo bagabanye inkoho zitunzwe n'abanyagihugu benshi cyane batazifitiye uburenganzira bwo kuzitunga havuga ngo ubu bagiye kwiga ingene bohindura amategeko agenga inkoho yavuze ko bibabaje cyane kubona abanyamerika bicwa buri munsi bishwe na bagenzi babo ngo bapfa ubusa ataco bapfa ngo kandi basangiye igihugu ngo yaba mu butandukane bwabo ngo bari bakwiye kumvikana ngo ko igihugu cya Amerika ntigishobora kugirwa n'umuntu umwe canke ubwoko bumwe canke uruhu rumwe ngo mu butandukane bwabo bakwiye kumvikana aya n'amajambo Perezida Biden wa Amerika yamenyesheje aho yarishikiye guhoza imiryango yabuze ababo muri kino gitero twibutse ko umwaka ngo muri Amerika nibura hamaze kuba ibitero birenga 200 bikozwe muri buno buryo twarabwiye ejo n'ibindi bitero byakozwe yaba Miami ndetse n'ahandi muri Amerika ibitero nk'ibi bibandanya biba buri munsi aho kenshi cyane biba bigabwa kubirabura. Tuvera muri Amerika tugaruke ku mugabane wa Afrika ejo muri Libya Tripoli ku mugwa mukuru haradutse imivurugano hagati y'utwara kino gihugu ari premier ministre washikiriye ubutegetsi mu gihe ubutegetsi bwa Gaddafi bwari busanywe n'abazungu ubu rero yashikiriye ubutegetsi akaba ari Abdullah Ahmed Ali Bedi ubu niwe yashikiriye buno butegetsi ariko rero kuva aho ikiringo ciwe cari cahereye bahakategurwa ayandi matora ariko amatora atigeze aba kubera ibibazo by'umutekano n'ubundi muke uri mu ntara inama nshinga amateka rero yarahavuye irakorana itora uyundi yagomba kumusubirira ariko rero yanse kuva ku butegetsi ubu rero yagomba kumusubira inama nshinga amateka yatoye yari yaje ku munsi w'ejaza azananye n'abamucungereye n'abandi bayoboke biwe aho yashaka gushikira ubutegetsi ariko ubu minisitiri wa mbere asanzwe uyu Abdul Ahmed asanzwe atwara kino gihugu akaba yarase kuva ku butegetsi ibi rero byatumye haba intambara mu gisagara Tripoli ejo ndetse aho habuze inkonyi cyane gose ndetse amamodoka menshi yaturirwa ubu nawe rero ashaka kuba kushikira ubutegetsi yatowe n'amashinga amateka yitwa Fatih Bashaga ubu Fatih Bashaga n'amashinga amateka ya Ethiopia akaba ari we yatoye ngo asubirire ubu Ahmed ariko yarase kuva ku butegetsi ahavuga ko azobushikiriza uzotorwa n'abanyagihugu gusa rero nivyo byatemerwa ku munsi w'ejo inkonyi nyinshi zaravuze aho imiduga myinshi yaturiwe ndetse ntibiramenyekana abantu bahasize ubuzima ubu no munsi rero n'uno munsi rero igisagara cyose cya Tripoli kigoswe n'abasirikare bayoboka uyu Abdullah Ahmed Ali Bedi asanzwe atwara Tripoli asanzwe atwara kino gihugu bivuze ko igihugu kuva Gaddafi apfuye akitaragera gusubira mu mahoro no haguma hari injyane ndetse
n'amatora vyaranzwe ko ategurwa kubera injyana za politike zo kutumvikana n'uwero nzobandanya. Abashigikiye rero uyu Fatou Bashagha nawe yatowe n'inama nshingamateka n'abasirikare bamushigikiye nabo rero baba biteguye ko bashobora gukoresha ingufu za gisirikare kuko nawe asanzwe afise abasirikare benshi bamushigikiye. Ibi rero bituma kino gihugu kibura amahoro burundu, ntawuzi niba amatora azohava na cane cane ko batumvikana amatora yoba gute, kuko uwo minisitiri wa mbere asanzwe muri kino gihugu manda yiwe yari yaraheze, rero yanka kuva ku butegetsi avuga ko hatabaye amatora, kandi akaba ariwe asivye amatora atareka ngo amatora abe kugira ngo abe aragumye ku butegetsi, ko azi neza ko amatora igihe ngo yoba adashobora kuyatsinda. Tuve mu njyane rero zo muri Libya tuze muri Cameroon nkuko tubabwiye. Muri Cameroon rero hari umugwi w'abagwanyi bitwa aba Ambazonia rero muri Cameroon ku munsi w'ejo barerekanye abantu benshi cyane gose bafashe bagira imbohe ngo abantu rero bo muri ntara yo mu ntara yitwa Bamenda. Intara ya Bamenda rero niyo ntara aba bagwanyi ba Ambazonia bagwanira. Iyi ntara rero ikaba ari intara imwe muri Cameroon isanzwe ivuga ururimi rw'icongereza. Tubise ko Cameroon izindi ntara zose isanzwe zivuga ururimi rw'igifaransa, ariko iyi region ya Bamenda igizwe n'intara nyene ya Bamenda ari region nini cyane gose isanzwe ivuga ururimi rw'icongereza. Iyi region rero ikaba ihana urubibe na Nigeria ndetse igahana urubibe n'iyindi ntara nka za Bafoussam ndetse n'izitwa Garoua. Iyi rero iyi ntara isaba kwikukira ikava kuri Cameroon ivuga igifaransa. Tubise ko iyi ntara ya Bamenda kera cyane gose ku bakorone yari isanzwe ikolonijwe n'Ubwongereza, ari cyo gituma itari yakolonijwe n'Ababirigi, ikaba yavuga icongereza. Ariko Ababirigi n'Abongereza bamaze kugenda, iyi ntara igirana amasezerano na Cameroon yavuga icongereza maze baja kuri Cameroon. Ibi rero abubu bakaba bavuga ko ari ukwihenda cyane kwagizwe n'abakurambere babo, bakaba rero basaba ko iyi Bamenda yokongera ikaba igihugu cigenga. Bamaze hafi imyaka ishika 10 bagwanira iyi ntara ko kwigenga, ariko Cameroon ivuga igifaransa nayo isanzwe ifise ubwinshi, ikaba yaranse kubaha ubwigenge. Iyi ntara rero bivugwa ko nibura abantu bayigize boba ari miliyoni hagati ya 6 n'8. Ikaba ariyo ntara ishaka kwigenga kuva mu 2010 ishaka kwigenga, ariko bikaba byaranse. Rero ikaba ifise umugwi w'abagwanyi bita Ambazonia bakunze kurwana kenshi cyane gose n'igisirikare ca Cameroon. Aba rero baraye berekanye abantu benshi bafashe ngo bagiriza ko ari abagumutse batabashigikiye bo muri iyi ntara nyene. Awezi rero nibaza babica, ariko ngo mu tangazo bashitse habona bavuga ko ari gushaka kugabisha uwo wese ari kubiri nabo ari muri ntara ko bazomukorera ko nkuko bakoreye ko bano bafashe. Rero nabizi amaherezo yabo, ariko ngo kenshi cyane ko bivugwa n'abanyakameruni ngo bafasha abantu babagiriza kutabashikira ngo kenshi barabica. Rero nkuko mubibona kuri aya masanamu, aba nibo ba Ambazonia biyerekana uko bameze neza nk'abateroriste b'Al-Shabaab. Ariko rero aba bobo nubwo Kameruni ibafata nk'umugwi w'abateroriste, ariko si abateroriste kuko bano bagwanira ukwigenga kw'intara yabo, nta kindi bagwanira. Ndetse ubiravye nta n'izindi ntara batera nyene muri intara yabo, batera abasirikare bahitaho basaba leta ya Kameruni kubarekera ikabaha ubwigenge. Ivyo bagwanira rero ngo ni nk'uko Kameruni ivuga igifaransa ititayeho ku nyungu zabo, na cane cane ko ngo ibintu vyose muri Kameruni bikorwa mu gifaransa nabo basanzwe bavuga icongereza. Ndetse aho bagiriza leta ya Kameruni ivuga igifaransa ko n'abakozi bakora mu mabiro yo muri ntara benshi arabava mu gice kivuga igifaransa, ngo bakaba rero badashobora gutunganya neza imirimo yo muri ntara mu gihe batazi ibyaho neza. Ngo nk'akarorero ngo Ramatari yahahora yatwara intara yari uva mu gice bavuga igifaransa, ndetse ngo n'abakora mu mabiro benshi barava mu ntara zivuga igifaransa. Ibi rero bikaba bavyameza aho ndetse bamaze gutora leta yabo yo muri ntara, bamaze kugira n'ibirango byabo, ndetse bafise n'igisirikare cyabo, ariko igisirikare cyitwa Ambazonia Fighter rero kigwanira ubwigenge. Na makuru yo yarangirije kuri ibi za Kameruni. Makoze turaza gusubira mu makuru yo hanyuma, mugire aho muba mubahwe, Imana ikomeze kuba tuzigamira. Bye bye naho hanyuma.